narababara nkavuga ati kubera iki napfuye ujya musi bica mama wanje kuko mama wanje bamwishe ari kumwe na jewe nta wundi muntu n'umwe yari kumwe na mama mu bana 10 yavyaye bamwishe ari kumwe nanje umwana w'inzwe nije nabonye ingene bamwica nije nzi jambo yavuze numva nicujije igituma bamwishe jewe bakambwira ngo genda nararaye inzara ndi mu muryango ukize nararaye inzara nararaye hanze ndi mu muryango ufise amazu akomakomeye ndaribwa n'imibu nkipfuza kumva ko nogenda kubunda nk'ibi njya mu nkono kugira mfungure bujumbura abagore bujumbura n'ingorane ati yaranyivye urupangu rwose abantu bose baca barasohoka ati tubwire ngo ako gakobwa shora bazanye ngo ni muramuka zanje ngo karanyivye aranuka mana aranuka abantu baruzura abagore ngo mukubite ngo gakwege ngo mwambure ngo baranyambura impuzu zose barasapaye mahera barayabura bararabisashe mbika muduhuzu barabura kiki uyo mu mama nubariho mama Benoni uvyumve ko navyibagiye arahari ari mu Kanyosha Sami n'inshuti yanje ikomeye urumva noshira mu nshuti za mbere mu bakinyi ba film kuri jewe suko abandi ndabanka canke tudakundana turakundana ariko kubera guca bugufi kwiwe yambereye umugenzi wa hafi. Oh yes, my people. Oh, my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, Mr. Radio. Ndakubwira ati I'm back again. Yes, nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Ready is a gentleman. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurabona update in news. Yes, ni tubabwiza ukuri show. Ni cya kiganiro mukunda muri benshi. Cya kiganiro kikuzanira amakuru y'abastari cya kiganiro hamwe tukuzanira amakuru aba ari on top amakuru aba agezweho kandi aba yizewe. Yes, uno musi rero no kugira yuko twakiriye umwe mu bakinyi ba filme bakomeye cyane ga muri gucacu cy'u Burundi. Novuga yuko ari karatuma filme y'u Burundi igera higeze uno musi, ari karatuma filme y'u Burundi imenyekana mu makungu, ari karatuma idarapo y'u Burundi rihungabana mu makungu. Yes, reka tumwakiriye kuri micro ya Lloyd TV kugira ngo tuyage byinshi tuze kumenya byinshi mbega muri filme bimeze gute, mbega muri filme bigenda gute kugira ngo filme ikogwe isohoke biba byagenze gute. Hari benshi bavyumvira uno musi rero uraza kuronka amahirwe yo kumenya ati mbega ndashobora kwandika filme nanje nkayikora igasohoka abantu bakayikunda, mbega kwandika filme wisunga iki bigenda gute. Welcome on my abakunzi ba Lloyd TV ndabaramukije. Ku mazina yanje nitwa Jennifer Irambona. Byo sanzwe nkora nkaba ndi umukinyi wa filme ndundi nkongera nkaba umuririmbyi wa gospel. Uruva yuko afite talent nyinshi, ati ndi umukinyi wa filme nkaba n'umuririmbyi wa gospel. Uno musi tubaza kumenya mbega kugira wandike filme isohoke bigenda gute, mbega neke kintu wisunga. Hari abantu benshi baza bakora amatimu ya filme ejo ugasanga batembagaye, mbega biva kuki, mbega biva ku kwandika nabi amafilme, mbega biva ku bukene. Uno musi rero turaza kumenya mbega biba bimeze gute. Ariko rero ndi kumwe n'umuntu avyibushe cyane ndi kumwe n'umuntu avyibushe cyane, sizi yuko ari amavuta ya mwemu n'amavuta cyangwa amafaranga menshi. Reka kuderanja. Ariko cameraman kubitazo mu kwanza ubereke cameraman. Kuri 11. Aha ni kuri 11 bivuga ngo hari iki? Cyo vyumva nawe. Hari. Nuzi bitandazwa kuri 11. Umuzungu. Umuzungu. Cameraman. Umuzungu uravyubaga muto.
abantu musanzwe mutemberera kuri 11 mu vyumba yesi tukiri ngaho basi ndashaka ndamukiza akunze ba Loy TV kwanza babwiye ati mumeze neza ubipfurize umunsi mwiza kugira ngo dutangure iganiro cyacu tumeze neza cyane abakunzi bacu abakunzi banje abakunzi ba Loy TV ndagize yambo mumeze neza Jennifer ndabaramukije ndabipfurije umugoroba mwiza ndabipfurije indwi nziza zibabereye amata n'ubuki muze muyironkemo imigisha myinshi kabisa na cyane ko turi no mu ntango y'indwi urumva yuko imigisha bari myinshi cameraman atumugisha uno muri indwi uronka amafaranga n'amahoro musaza bakunzi ba Loy TV ugerageje kuraba ngaha kuri screen urabona ko hari filime navuga yuko imeze neza cyane filime urabona Sami urabona Ange navuga ko ni filime imeze neza cyane turaza kuyisesangura ni filime yoyo nyene tukiri ngaho nyene tubanze tuyage kwanza kuri no filime gatoya ndibaza ngo ngaha kuri screen ona Sami filime yise ibihe kubera iki ibihe none filime ibihe ni hari impamvu nayise ibihe hari n'indirimbo ibihe na filime ibihe byasohokeye aho nyene wait gato urumva yuko hari filime ibihe hari n'indirimbo yise ibihe urumva yuko iryo jambo kuri we rifise icyo risobanuye niyo mpamvu nakubwiye ati uno munsi turaza kumenya mbega bimeze gute ni cya kiganiro nyene kiguha kajyo keza ko kumenya amakuru y'abasari ko kumenya amakuru avugwa ku vyamamare amakuru avugwa muri industry muri entertainment y'u Burundi mbega ibihe bisobanuye iki kuri we ibihe nta muntu n'umwe adafise ibihe genda afise ibihe cameraman afise ibihe nawe ufise ibihe rero hari ibihe vyanje noba mvuga ngo nubwo kuri jewe mbona ko ari ibihe vyiza bivanye n'ibihe nabayemwo kera je mbona ko ibihe ndimwe ari vyiza kuri je kuko nashikanye indoto zanje zitatu nifuza mu buzima nifuza kuririmba nkabo mu gospel ku giti cy'wanje nifuza gukina filme ndayanditse jewe nka jewe nkongera nkayikina narifuza kuba umuntu w'ivyashara by'wanje nakorera undi muntu izo ndoto zitatu zibaye nakoze indirimbo nise ngo mana vyabiye warabaye nkora na filme ibihe niyo mpamvu yatumye ndavyita ibihe urumva yuko yanse gukoreshwa yashatse kubawe muri we yashatse kubawe ubwiwe niyo mpamvu yavuze ati ibihe kuvuga ati filime ibihe n'indirimbo mbega ivyo bintu bihura gute birahura ibihe naririmbye mvuga yuko bya bihe nari ngowe mana yahabaye hama filme ibihe irimo inyigisho zitandukanye irimwo ibihe umuntu acamwe ari ngomba akagerageza Imana ikamwibuka irimo ego harimo ibihe byo kugorwa mu kindi gihe ukamererwa neza harimo ibihe byo gupfa kubwa kuronderera umuryango urumva irimo ibihe bitandukanye irimo inyigisho zikomeye ndaza bariko barayikurikirana bariko baramererwa neza ahubwo batarayikurikirana abanyaruke nibacererwa kabisa na cyane tukiri ngaho nyene rucu babwira ati abatarayikurikirana bayisanga he Jennifer Ila official niho hari filme zanje niho batora bazikurikirana buri wa gatanu tuba twashitse ko episode imisi yose kuwa gatanu kandi numva ko ari umunsi umeze fresh cameraman umunsi wo muri weekend urumva cameraman aba yarosa agafaranga urumva yuko no gucutiramira kuri filme ibihe imisi yose vendredi urumva yuko nimba uri umukunzi wa filme uri mu Burundi uri mu Rwanda uri muri Amerika urumva yuko imisi yose kuwa gatanu kuri YouTube yiwe azozacako season nshasha sinivyo gusa icongeye ko nuko tugiye kuza postinga kabiri mu ndwi dufise indi filme nshasha tugiye gushira ko twise kuri Jennifer nyene Muhoza kuri Jennifer Muhoza ma episode nyene ego kuri Jennifer Ila official umva ugiye kuzura baha season zibiri ego narahagurutse ndo mu stand up stand up for others bisigura ngo duhaguruke kubw'abandi je rero nahagurutse kugira ngo nkora ibintu bishobora kunezereza abandi bantu canke biremesha abantu bari mu bibazo runaka kuko zirimwo inyigisho zitandukanye niyo ntengo yanje yatumye mpaguruka nkanatangura filime ibi
yego kabisa. Urumva yuko filme ibihe n'indirimbo yabisohora icyarimwe, mbega kubera iki wahisemo kubisohora umunsi umwe byose kandi vyitwa cyo kimwe? nuko Mbega byagiye kuri YouTube imwe cyangwa? oya impamvu nuko mfise channel zibiri mfise channel y'indirimbo gusa ndiko shira ko album yanje mpera izagira kabiri no kuvuga yitwa Jennifer Irambona hama ya filme ni Jennifer Ila Official urumva naratandukanije ntaho bihuriye so indirimbo kubera nazitanguye kera ngomba yuko indirimbo ziguma kwazo filme zikaguma kwazo nivyo nashimye niyo mpamvu nabisohoreye mu gihe kimwe kandi twongeye ko n'ikindi abantu badukurikirana mumenye neza yuko ibihe napfuye kubiririmba ariko hari true story y'ubuzima bwanje yatumye ndirimba ibi ego kandi nivyabangombwa umunsi umwe tuzoyibaza bakuzi ba Loy TV ati hari true story yatumye nandika ibihe ati si jambo ryaje guto ahubwo rifise iyo ryavuye ati ndafise true story y'ubuzima bwanje yafashije kugira ngo nandike ibihe tukiri ngaho nyene yashaka uduhega ako ga true story gato kugira ngo abari ko badukurikirana bamenya ati mbega inyuma hiwe hari hameze gute kuko hari benshi babona umuntu no munsi batazi yo yaciye kugira ngo abari hajya wavuye nabo bashobore kugira energy zo kugira ngo bashobore kwiteza. No kuvuga muri make reka nshira gace abantu nta kintu kibera umusa ntuzobona umuntu yakinye film akayita izina wimvire ngo no gupfa kwita abandi bantu dufise igituma tuzita ayo mafilme wowe ukayibona gusa ngo yitwa ibihe ukibazana ibihe jewe ugira ndayite ibihe ubwa mbere je ndi umwana w'imfuvyi ndi umwana agira indwi nabaye imfuvyi mfise imyaka 12 nakuze ntagira data ntagira mama mba mu buzima bugoye buruhije bubabaje ndetse gushikaho nomoka mu muryango nkaba kuri barubanda tuvuge mu bantu abantu abantu atari famille bivanye n'imibereho y'imiryango kuko iyo umaze kubura abavyeyi nuwakwita baby Jennifer sigara kwitwa boy Jennifer araguhindurira izina rero nabaye mu bihe bigoye bikomeye nagize umubabaro mwinshi mu bwana bwanje gushika nko mu myaka 18 jewe nagenda agahinda kari mu kunyica ndakunda kubwira umuntu yambwiye ngo wavyibushe cyane nkabwira ati vuga buke subire konde kuko nangana napima 40 kilo nari muto yapima 40 kilo urumva yuko ama stress yari menshi bibazo byari byinshi cyane nama kwa muganga kwipimisha umutima nibaza ko ngwaye umutima kubwo ubuzima bubi nabayemo ariko no musapima ibira amajana 5 oya 500 kilo ni masandiziti nukuvuga rero ubwo buzima bwarambabaje ndabwira Imana ati Mana nukuri je ni nakura nkagera aho nigejeje nukuri naho ndagera abantu b'Imana ariko bivanye naho navuye narahageze reka nshime muri ibi bikeyi kubona nshobora kwifungurira nkaronkaho mbata muntu usavye kuri ujewe n'igitangaza bivanye n'ubuzima nakuriyemwo ni nayo mpamvu naciye mfatiraho kugira umugwi ufasha batishoboye uraba abana b'imfuvyi ujya mugwi n'uwanje nije nawe utanguye nije nazanye iyo vision kubera iki nibuka aho navuye rero ngo mavuge ngo true story ya ibihe kuri ujya mwana w'imfuvyi hajya nakinye ubuzima bwanje jewe kuko isumu narayihawe nibaza baravye episode barayibonye nanje isumu narayihawe gukorerwa amabi gukubitwa ugirirwa nabi narabikorewe no kuvuga ijya ni true story ubuzima bwanje hariho nibindi biri mu ma episode ari imbere ntashobora kuvuga kubera ari filme ariko mu nyuma Imana ikidotije ubuzima tuzobasangiza inkuru y'ubuzima bwacu kuko nirikiribanga kandi nubwo ryo bibanga nibaza yuko ntaco nari narakoreye Imana kugira ubwo buzima ndabubemwo nzobivuga kugira ngo nteri intege abari mu buzima nka bumwe narimwo ejo canke higaje bamenye ko ibihe bizohinduka je sinarinzi kino munsi no kwitwa jewe oya habe namba kuko ndibuka ko harakantu kambaye ko sha bahora bagura ugasanga baragura impuzu abandi bana kazamba ngo amahera ngo yaheze ngo ngamahera abandi bakabagurira we bakugezeko bakabwira ko amafaranga yawe ukaza abandi bakagurirwa magazi yaye ukaza ubona banguriye impuzu yagugujana agapira kagugwa senkani akaba ariko banzanira
kazava ngo amahera yaje tuzogurira ubutaha nkiyumvirano n'amahera buri umunsi aherera kuri jewe aho rero sinari bwamenye yuko imfuvyi babara imfuvyi babazwa imfuvyi hohoterwa nukuri umuntu ataraba imfuvyi ndamwipfuriza ntakayibe ndamwipfuriza umuryango w'umuntu wese ntikinjire mu bufuvyi nico kintu ca mbere maze guhura naco ku myaka mfise cankomerekeje gusumba ibindi rero niyo mpamvu navuze ngo harimo true story y'ubuzima bwanje kandi simwe si zibiri harimwo ibindi novuga kubera yuko ama episode urumva ko akari nyuma karahinda cyane uko azosora episode tuzoza kumurondera kugira ngo iyo story nzoyikuzanira iri full ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show kimwe kuzanya amakuru y'abastari urumva yuko amakuru abari menshi byatari ariko dushaka dusubira inyuma gatoya ndashaka kumbwire mbega ico gihe ubona yuko abandi babagurira ariko imisi yose kuri wewe babwira yuko amafaranga yaheze mbega ico gihe wari wumva ubayeho gute ni kihe kintu umva mu mutima ikuremereye cyane mbega haragera wiyumvira kavuga ati eba hari benshi uzawumva ngo nariyumvira ko notuma mpfa mbega ico gihe nawe wari wiyumva gute muri wewe narababaye bashanda babwire n'ababeshi jewe nakuze mu mutima wanje hari bisebe ariko sinigeze niyumvira ibintu byo kwiyahura ubuzima bwanje bwose ico kintu Imana yarakindinze narababara nkavuga ati kubera iki napfuye ujya musi bica mama wanje uko mama wanje bamusha ari kumwe na jewe nta wundi muntu n'umwe yari kumwe na mama mu bana 10 yavyaye bamusha ari kumwe nanje umwana w'inzwe nije nabonye ingene bamwica nije nzi jambo yavuze numva nicujije igituma bamwisheje bakambwira ngo genda kubera iki bitabaye mana warundindirije kubabaruko nukuri iyo umuntu ababaye yumvira vyinshi noba ntageze gusa urwego rwo kwiyahura ariko naricujije cyatumye mbaho narumva ko ataco nzovamwo ataco nzoba atanaho nzoshika hari n'igihe nibuka nkiraba kuboko ni gwanje kavuga ati cyane nuko natiye nkaraba udufoto twanje ubu ni ukaraba ifoto ya kera ni yubu kavuga ati biransiga bashari genda vyumvira nkarira nkavuga mana nukuri wambonye kwiki niki cyakunkundishije ko nzi ndi umunyavyaha nakora ibigororotse biweranye no kugomba kwawe ariko nagomba mvuga ikintu hariho ahana Imana ikura umuntu nahimushikana jewe nukuri hano navuye mu mwobo w'urupfu jewe navuye ahantu habi kuko ndibuka ko nabaye umuboyi ndabo muyaya umukozi wo mu nzu oya sinigeze nkorera umuntu nabikoreshwa kuko ndi simpakanya cyane ngo kuko atarakazi nakazi mugace nako nigeze nkora narabikoreshwa mu ntumbero yuko ndi umuntu ndipfuvyi umukozi akirukanwa jewe akarije nja mu kibanza ciwe nkakoreshwa ubuzi nashoboye ndi umwana aho mvuze ngo ndagiye bikaba kwa kundi nyene gusa sinigeze ngera kuri etape yo kugenda kurondera ubuzi kuko navuga ati naho nogenda kurondera akazi abantu banzi bazavuga ati ni wa mwana wanaka ava mu muryango w'uyu kweri ariko nari gufuma nkora akazi ko mu nzu ku buzima nabayemo ariko nyene ndashimira Imana ko vyagenze kose ino musari jewe nka jewe mbega ubwo buzi wabukorerwa muri famille canke ku bantu nyene baba bana aho babubaye reka ababanye bagukorera ikibi kashareke isi tubayemo urayizi ivyo bintu biba mu miryango muri famille iyi ndani y'amaraso nivyo bintu biba niho bikorerwa abantu b'Imana mu vyumve ibi bintu biba mu muryango ibintu biba muri famille z'indani ntabwo biba kuri muntu runaka ahubwo ujya muntu asanzwe yagufashe akakurera aragira kabemba soni mu kirundi avuga ngo nakabemba soni akigarura ariko famille avuga ati apfakira biramuraba je nabikorewe n'umuryango cyane bo mu butamenya bwabo boba batavyibuka canke babona yuko umenga bariko barandera ariko my friends ibintu je nakorewe n'ubuntu bw'Imana kubona ngeze no munsi nkaba narakuze nkomeye ndiho ndi muzima nukuri ndashima true story ubuzima bwanje nzoyisangiza abantu benshi kuko mbona benshi babibayemo wavuze ati je kabisa iyo niravye ukuboko ndavuga ati mbega uku kuboko ni gwanje bivanye nuko yarari kera urumva yuko yarapima ibiro 40 ariko no musapima ibira 500
urumva ko kuva ku biro 40 Turashize. kuva ku biro 40 ugasimbira ku biro 500 urumva yuko ari bino urumva wari inyama nyinshi urumva yuko n'Imana yamuhezagiye uno musi arafise ishirahamwe rifasha abana itwa ni groupe to stand up for others. Twarahagurutse mu byo gufasha kandi ramaze igihe kitari gito aya n'amezi 4 kandi nukuri ndabona ukuboko kw'Imana twahagurutse turi bake mu nyuma turiyongera tugeze ku bantu 48 kandi hageze ko dukora igikorwa baritanga bivuye inyuma Imana irikira tuzanira abantu bo hirya no hino harimo abo mu gihugu hagati hari abo hanze y'igihugu harimo nabo ngaho iwacu ntituraba idini ubwoko intara ufise uwo mutima uratuzana ishusho boye dukora rimwe mu mezi 2 hariho biro yacu ngaho iwabo basigaye kuko ni ngaha ni mwene ngaha ni representant legal wa stand up for others nanje ndi president wayo turafise n'izindi ndongozi dufadikanije twatoye urabona ko ikintu nk'ico togikora wenyene badushigikiye turafise n'abari hanze y'igihugu bari muri Amerika badushigikiye bitanga bikomeye ku buryo iyo tugiye gukora igikorwa n'ukuri biba biryoshe bibereye ngira ko ndanashimira amateleviziyo ahora dushigikira akaza kudushigikira twagiye gukora igikorwa mu mpera y'umwaka twagiye gukora mu Jabe ufasha abana bipfuvyi byarase ko mvuga ijambo bantu b'Imana impfuvyi ndashika mbona abana bangana na 3 bari hasi baryamye hasi bababaye bamerewe nabi bashonje abarya abantu babarera bariko mu WhatsApp hanze agahinda karamfata turinjira n'abantu bavuga ati mama president ingo w'umugwi uzuvuge babonye nadukandira ndakoma induru barambwira wofashwe n'ibiki ndabwira ni mureke nsese ikiri ku mutima wanje kuko ubu bwari ubuzima bw'iwanje rero mwe mutabuzi mumbona nk'umusazi mundeke ndire ni naheza ndaruhuka nararize ndarira ndababwira ati nta jambo ushoboye ndabwira umuvisi wanje urashobora kubandanya ijambo sishoboye kuvuga ruhere naricaye ahantu ndavuga ati nta utogushima navuyeho nkoze indirimbo nise ngo nta utogushima mana nziza hariho byinshi byo tuma dushima nishasha niyiri nyuma y'ibihe iri kuri channel wanje ya YouTube nayikoze ndabikuye kuri ico gikorwa twakoze ndabandanya nzokora igikorwa gushika imwe muzanje za nyuma mvuye muri uno mubiri nubwo no timu yose yo hagarara nzokora nzofuma ndonka inusu y'ibiharage canke y'umuceri ndabe abatishoboye ndabahe ndababwire tahanibutsa Imana yankuye kuko nanje aya majoro nararaye inzara ndi mu muryango ukize nararaye inzara nararaye hanze ndi mu muryango ufise amazu akomakomeye ndaribwa n'imibu nkipfuza kumva ko nogenda kubunda nk'ibi njya mu nkono kugira mfungure ivyo byarashitse mbega uri ibinjya nyine jewe mu buzima bwanje ndibuka ko igihe kimwe aka kantu nari narakibagiye inzara yarankubise neza irankubitira mwijoro njyamye mu nzu nziza sha nziza pe urupangu rwarundi uravuga avuga ati salama ndavuga none kamana ubuzima nubuwe jewe ndashonje ahantu naba hari muri famiye y'amaraso pe ishika guhagana umugani abana babo bahaze bararyamye jewe sinariye vya bindi umwana akora gakosa ngo nturya ntukore kusahani ndavuga ati rero no munsi reka ndabereke bararyama amatara neza atayo nikanyata moja mbiri pa musafuriya y'umuceri naro umwana nja gukora kusafuriya umufuniko hasi ti pamba ucura koro nagiye mbona itoroshe hejuru yanje ti pa wowe niwe uri imbeba muri ino nzu yo narakubiswe uwo munsi narakubiswe ndavuga je ngomba mfe n'inzara deja umupapa ntiyarazi ko nta nimwinjya aravuga wicwa n'inzara abandi bana bari yuriye nicwa n'isoni camvuga ati ivyo nariye vyari vyamezemo yarandavye arambwira ati uzofuko
ariko ntiyamenye ibanga riri mu mutima ntiyamenye ko wanje. wase kugaburirwa ntabwo yamenye ko kandi warayimuhishije. inzara abandi bafunguye navuga ati ninabivuga baranyirukana mbega canja he kata abavyeyi mfise rero no kuvuga ubwo bwose n'ubuzima nagenda camba kandi bubabaje kandi bworoshe tuje turiko rabwumviriza umuntu gusa wumva umenga ni nkuru ariko mwene data sinkuriye iki ni ikintu cacumise kirasokongera umutima wanje cambabaje kimbabariza n'ubuzima ni nayo mpamvu n'umwana Imana yamezageje mpora nigora nkapfuma mbura vyose aronka ivyo afungura kandi ku mwanya bishakira kugira ngo ntazobone umubabaro nabonye ego ico rero ni kimwe mu tuntu twishi ngenda ndibuka mu kahise kanje akahise kanje ni kari keza kari kabi cyane nabona kataco nzovamwo nabona yuko nzofata co nimariye ariko nukuri Imana we yamana itaraba ku gihagararo c'umuntu itaraba amashure cyangwa amafaranga iyo yarahabaye ni nayo mpamvu nisenga ibihe ego cameraman ibihe urumva yuko umuntu wese agira ibihe vyiwe nawe urafise ibintu wibuka ukumva yuko ari ibihe vyawe ndashaka dusubira inyuma gatoya wavuze ati naragiye ahantu ndabona abana bajyanye bishwe n'inzara byatumye naduka ndarira ku buryo n'ijambo nashobora kurivuga mbega ukibona abo bana ni kihe kintu wakoreshejwe mu buzima waciyemo bw'ubupfuvyi waciye wibuka ako kanya nk'akazi karuhisha wakoreshejwe uvuga ati waciye wibuka muri ako kanya ukumva bituma wori naramubonye umwana umwe nsanga aritunye yashize umutwe mu maguru twari kumwe n'abandi hama kandi kararyamye hasi amamatera baryamako baba yakumye ari nkariya nyene bayashitse ku ruhande urumva nta burenganzira baba bafise bwo guhafatora n'imatera jewe gusa naramuravye twari dutwaye ibintu imiceri twari dutwaye ubufu amaji yo kubagira imisi mikuru imbombo ibisuti tubashira ibifungurwa ibintu bitari bike twari twashoboye kwegeranya ariko ivyo sinavyitayeho mu maso yanje gusa nabonye agahinda k'ipfuvyi ndakubitiza amaso inyuma ca ndibuka igihe je nagwaye nja mu bitaro umva uwo mwana waciye wibonamwo wewe jewe naragwaye nja mu bitaro ndamara indwi zibiri ntagira umuryango n'umwe unserukako kandi ifise abo tuvukana 10 bafise ubuzima bwiza ndaja mu bitaro ndahabonwa n'umuntu nazi nafashwe na tifoide zikiza kandi nari nkuze naragakumi tifoide igisohoka iramfata ndaribwa ndagira umuriro kujya kuntu yafata kuvumisa ndagenda ambwira ati ni tifoide cyane injira ibitaro tuma kabi wanyu nkiyumvira none gahimwa biwacu baba ndi bankorera ikibi kurya numa konde na telefone naki iyumvire nta kwiyumvira kundondera indwi zibiri zirahera ndi mu bitaro atanu mwangemurira atanu mwaziyomba nico ndimwo hari umuntu avyumviriza kumva biremurutse indwi zibiri nta muntu angemurira nta uzi yondi atanu wandondeje ico ni ikintu kinini cyane mu buzima bwanje cyambaye ko kandi ufise umuryango uwo mu mama naramubuze gusiyo yaroye waramurondera mubona ntabwo nzi yaroye bivanye nuko namaze imyaka 8 ntari mu gihugu ndi hanze y'igihugu rero nje narabuze sinzi ngo abaho sinzi ngo ntabaho aho nahoze ndamuzi narabajije barambwiye ko batazi yo yaroye ico namunyereka basi n'umusumu nkamushimira arangwaza deja nyene ndose na mitende atanzi andihira facture ya privé yari privé kara ka centre de santé arambwira ati wa muntu y'ikigongwe anjana muhiriwe yarafise umwana umwe w'umukobwa arambwira ati caranga makukizi arangwaza ndakira guheraho jewe basubiye kumbona nkomeye ngenda ndababwira je nahora mu bitaro bambwira ati ahubwo wahora kuyerera ahubwo usigaye uri gishushungwe wararumvye vuga iyo wahora narihoreye mugabo gusa bambonye ko nari naronze ngana n'icyatsi iyumvire ko ufise ibiro 40 uri nkumi ukacugwara indwi zitatu dafungura tifoide ingena yarije n'umuriro narisengira ngo n'ibiro 20 nabifise jewe yaramagufa gusa nigendera gusa bambonye mvuze ko nahora mu bitaro naco vyabatwaye rero sinababajwe nuko nagwaye nakomeretse
bambonye ingena nabaye hama ndababwira ko nahora mu bitaro mbona nta numwe avyitayeho nararize nk'ukwezi jewe ndira mvuga ati mama kuki wankoreye iki kugira unsige kubera ko utansabiye batwice turi babiri urumva ubupfuvyi rero buraburusha kandi burababaza mu rujya mwanya nabonye barya abana naciye niyibuka ibihe vyanje numva birase ko nihangana umwana wanje ambwira mama nibiki bigufasha kuko namushize mu rujya mugwe wo gufasha muranemera mfanda mutangira 5000 canke 10000 nawe akagira icakoze kugira ngo ndamwigishe gukora umwigishe umutima wo gufasha rero byarananiye kwihangana no kwigumya nibuka ubuzima bwanje bwa kera nukuri bene data ubupfuvyi burarusha n'ubu ndi umumama nganuku je ubu ndakuze ndafisi wanje aho mbaye nubwo noba mpanze ni kwangu ni kuko ndaharihira simbura ico fungura nico nambara ico shaka ariko iyo nibutse ndarira nkarira niyo mpamvu n'ibiganiro kenshi nakunda kubitanga nkavuga ati mana wambonye mwiki niki cyatumye nkunda bigeze ngaha numva amashimwe atagira uko angana amashimwe yanje muga makuru ndagomba kuzokorera Imana mu buryo bwo gufasha nanje abatishoboye nubwo nzobona umuntu inzu yamuguye ko ndayishoboye ntazoba guponda ivyondo nzobiponda kugira ngo shitse isezerano ni nayo mpamvu tuja mu bitaro tukamesera abagwayi tukabamesera tugakora ibikorwa by'amaboko suko tuba dukunze kumesa cyane kuko hari n'ivyo ushika ko ngumese atari ubuntu bw'Imana utobikorako ariko rero utegeza kubikora kubera iki muri ya ntumbero yico wiyemeje rero muri iyo ntumbero ndagomba ngo Imana gusizomfasha nkomerere muri ivyo bintu gushika kumwe muzanje za nyuma sino ubuzima naciyemo ni bubi cyane gusa ndashima Imana aho ayigejeje ko ati aho Imana igejeje ikora urumva yuko bameze neza cyane bakuzi ba Loy TV ubupfuvyi burababaza nkuko yabivuze nimba uri imfuvyi kabisa ukomeze kwihangana kuko kuba imfuvyi birababaza akandi bituma umuntu acika intege mu buzima ukumva yuko atakintu na kimwe wowe gishobora gukora ariko urumva yuko kubw'Imana byose birashoboka kubw'Imana birakunda urako kuno munsi yavuye ku biro 200 30 paka kuri 5 urumva yuko 5 kilo turashinze rego pima 250 nabandi kirobo Cameraman ubona pima ibiro majana ngana 5 sinababwiye kuze wa Loy TV urumva yuko Imana ntayitogukura Imana ntayitokugeza Imana yashaka kugukura kuri kimwe ikagushira ku 10 Imana ntayitogukura ntaho itokugeza ariko uno munsi ndashaka ugira ubutumwa uhereza umwana w'imfuvyi cyangwa se umwana w'imfuvyi wese aherereye uno munsi kugira ngo nimba azokumviza kino kiganiro azokumve ubutumwa bumuremesha nk'umwana w'imfuvyi ndagomba kuremesha abana b'imfuvyi ijambo mfise novugaga mana mfise vyinshi ariko reka mvuge ngo na Imana itokura umuntu nta nayitomugeza kuba imfuvyi nibisigura ko ico Imana yaguteguriye kizosubira inyuma habe namba ahubwo Imana yongereza kuri bimwe yari yarateguye igashira ko n'inyongera ya wa mubabaro uri kuracamo kuko nta mwana w'imfuvyi ashobora kumbwira yuko yuzurije 100% nubwo baba mu miryango ikwitaho ikunezererewe guha vyose hari akantu bura iyo wumvise undi muntu avuze ngo mama mu mutima karacumita pa iyo ubonye undi muntu avuze ngo papa yanguriye ico gusa umenga ni gisebe bakubise icumu bakubise mu mutima nukuvuga rero umwana w'imfuvyi uko biri kose hari igikomere agira ni nayo mpamvu umuntu ureze umwana w'imfuvyi uze upfuma umwiminja ariko uze umuha amahoro kumwana w'imfuvyi aronka amahoro gake rero iyo umuteye ibindi bibazo akurana umutima mubi rero jewe nka jewe Jennifer ndagomba mbwira umuntu w'imfuvyi ankurikirana muto canke mukuru ndamubwire ngo rema ntiwihebure hariho ivy'Imana yadusezeraniye kandi izobiduha mu gihe gikwiriye kuko Imana yeyo ngo ntiyihuta kandi nticererwa ikora ku mwanya wayo sinarinzi ko jewe nobaye jewe nukuri sinarinzi reka ndabasangiza kakana abana b'imfuvyi barigeze kumbeshera ko nivye kandi pe yaba narivye mbamvuze ati nari nayivye
kuko jewe ikinyoma sigu yanje yari muramukazi wanje umugore wa musaza wanje tuvukana n'umwana agira kabiri je nkagira umwana indwi urumva nari nk'umwana wiwe mugihe nari imfuvyi nari muto pe kubera yuko banjanye kundera adashaka atora 40 arabinyegeza aca aravuga ati he ubu nyene ngahara amahera barayivye 40 kuva mbose nari bwabona amahera sengs mu maboko yiwanje nta sense wari bwafate nta nijana amahera gusa wayumva nayabona uko canke umuntu ambwira ati genda ugure kijya aca aravuga ati kandi uyivye nakanyina kana avuga jewe nari gato nigorewe aja kamatwara kwegayo ati ni wewe ndabwira je siniba je kuva mbaho siniba no nk'ibihumbi 40 kuva mbaho sindabibona no bijana nta sense ndakora tereka ndakwereka casoka hanze bujumbura agore bujumbura n'ingorane ati yaranyivye urupangu rwose abantu bose baca barasohoka ati tubwire ngwako gakobwa shora bazanye ngo ni muramukazanje ukaranyivye aranuka mana aranuka abantu baruzura abagore ngo mukubite ngo gakwege ngo mwambure ngo baranyambura impuzu zose barasapaye mahera barayabura bararabisashe mbika muduhuzu barabura Imana ya yindi tabura uko ibigenza ya mana iseruka rukambye iranserukira muri uwo mwanya kunabara umwana wiwe ararira aradukararira dira kujya nyene kuriwe n'ikintu umwana ararira biteye ubwoba aca mukura mu mugongo yaramuhetse kumbe yafashe vya 40 abishira mu mabere amara maze kugira abanyiruka musaza wanje shavura nyirukana wa mwana ararira baravuga henda kizo umwana acakura umwana mu mugongo acabagira acakura yibera yamahera ati pyo acakorokera hagati mu bantu bose bari ngaho nyene yagukubise abantu buzuye nakubiswe nashaye yegije uyo mu mama nubariho mama Benone uvyumve ko navyibagiye arahari ari mu Kanyosha ndakubariye Imana irazi gutabara mu gihe gikwiriye je w'abagore bose abagenzi biyo bariko barampondagura yamahera aca bakorokeramo mu maguru ati ntari buvuge ngavuye muri jewe bariko bankubitira nkajya amahera aguye ngaha ati yo ya mahera wari wibagiye babantu bose banyororomba umwe wose n'inzira yiwe kubera ikintu abagenzi biwe je nanje nta mugenzi fise ngumva mu maso njira mu nzu kugira ngo amaramare ankure muri yage abantu nakubiswe ico ni kintu cyatumye kandi iyo ndacibutse nkacibuka gusa muranimvira ati mana we imfuvyi we ca wumva rero umwana w'imfuvyi ahari ino munsi jewe mvuze ivyo nabonye hari uri karabona ibindi hari uwabociye mu bindi ndabaremesheje ni mureme nimwihebure hari Imana itabara hari se w'ipfuvyi umugabo w'abapfakazi azobatabara mu gihe canyu ikibazo cose wowe urimwo umenye ko Imana yoyikubona Imana irakunda imfuvyi baje kandi cyane yabidakunda imfuvyi kandi irabaha n'umugisha simba mbona aho vyaciye jewe kugira mbeho nta jewe nanakantu kangana uko kari gutuma mbaho nako ariko kubw'ubuntu bwayo n'urukundo Imana ikunda imfuvyi ndiho ndi muzima yo Mana ndashima imfuvyi mureme nukuri mureme Imana iri mu ruhande rwacu kandi ntagiye na kimwe umwana w'imfuvyi asaba ikintu Imana ntigikora kuko je ivyo nasavye Imana vyose yarabimaye ntaco buza rero we nawe itabikora kuko je suko nari umugororotsi nanje ivyaha ndabikora sindasheka mu ijuru nubu ndabikora naranabikora ariko Imana yarambonye nk'imfuvyi iba mu ruhande rwanje rero ndabaremesheje abakunzi ba Loy TV muba muri imfuvyi mureme imbere ni heza cane eje Imana iraje hindura amateka yanyu kabisa ati kubw'Imana byose birahinduka niba uri imfuvyi aho uri hose reka tukubwira ati vuba cyane Imana izoguhindura ubuzima ukomeze gusa kwihangana kandi ukomeze gusaba Imana kuko ubwo buzima uri kuracamo harababuciyemo hari n'abazobucamo inyuma yawe urumva yuko si we wenyene ni vya bose ubuzima buzo kuba imfuvyi novuga yuko n'ubuzima buzocamwo umuntu wari we wese ushobora gucamwo umuntu wari we wese waravutse ni ngombwa uzoba imfuvyi
urumva yuko rero nimba uri imfuvyi no munsi si we wenyene harababa imfuvyi imbere yawe hari n'abazoba imfuvyi inyuma yawe ico twogusaba vraiment komeze gusa kwihangana bega iyo ubonye abana bo kumabarabara bajya barara ku gikarato wibuka iki naho nyene ico ndashima Imana hamwe ntabwo nigeze mba mu ibarabara bapfuma bandaza imbere y'umuryango naraharaye sha mu rupangu mu rupangu akambwira ngo niwogeje ivyombo ngo bijya vyombo kutavyogeje ngo niwinjire ngaha bakugara neza ikare pampa tuvukana bakaryama bugace mugabo mwibarabara si okay aho Imana yarahandindiye ariko nukuri nubwo nkenye umutima wanje uratunze keshi iyo mbonye umuntu fise n'amahera 500 ndayamuha ari ikintu mfise niyemeye n'ukuri n'Imana nicabona canje ndamuha kubera yuko urumva nibuka byabihe byanje rero nabo nyene no baremesha imbere ni heza baje na Imana itokura umuntu muri nosi twabayeho Imana yaduhaye bavuga ngo hari imisi mikuru 3 burya imisi mikuru 3 abarundi bavuga siyo bavuga ngo hari kuvuka hari ku mariage no gupfa je rero sindavyemeza cyane kari imisi mikuru singovye gupinga ba sokuru n'abasogokuruza ariko umunsi wa mbere tuvuka twakiriwe n'abantu dushikira mu maboko y'abantu abaribo batwambika abaribo batuvugiriza impundu naco twamenye kandi no mu gupfa ntaco tuzoba tucumva baratwoza baratwambika baraduherekeza bakarira ariko nta numwe asigara ngo dusigarane bose baragenda no kuvuga rero umunsi mukuru jewe nemeza cyane jewe nka jewe uwa mbere nemeza ni kintu Imana inkoreye nkiriho ni kintu umuntu anyeretse nkiriho niwo munsi mukuru wa mbere nemeza uwa mariage sawa ndawemeza n'umunsi w'umunezero w'umuntu canke ndigiriye anife ndanezerewe ndabonye unkunda n'unerera aho bye ikindi nemeza ndagomba kuvuga ibi bihe Imana iduhindurira tukiriho Imana ikaguhezagira ku kantu gusa gato ikagwendera ubuzima uyu niwo munsi mukuru wundi nemera jewe nka jewe nk'ubu jewe naragiriye umunsi mukuru n'Imana uko biri kose namba ashobora kufungura ibiharage muga ndabironka tu uyu rero n'umunsi mukuru bivanye n'ubuzima bwanje naciyemo rero iyo minsi mikuru reka tuyipfuriza abatarayishikamwo tubipfurize kuzoyibona bakiriho umunsi mukuru wo gupfa bashasa umunsi mukuru wo kugenda ntihagire n'umuzamu asigara kuraririye ugasigara wenyene n'ivu gusa reka twipfurize imfuvyi kuzobona iminsi mikuru twipfurize abapfakazi kuzobona uwo munsi mukuru ukabona ati ni aba Loy TV barankunda na karankunda wakabikwereka apana kuzobikwereka utakiriho rero nivyo bimwe navuga ahubwo namwe kaze mudoze muraza muri Stand Up for Others dukorera Imana tukiriho kuko ejo bizogaruka ku bana bacu namba je naragiriwe neza ndabihamya neza ko ari neza z'abavyeyi bacu abavyeyi bacu hari ivyo bakoze bakorera abandi Imana iravyibuka irabura uruvyaro rwabo kuko abavyeyi bacu bo bahambere bari afise imitima myiza cyane gutandukana natwebwe ubu rero ivyo naco ni cizere muri bimwe nizera ni nayo mpamvu keshi hari n'umuntu ari karagenda ku mashusho media ke ngo je ndipfuvyi ngo ndigorewe mfasha reka ndababwire je sindigera nsaba umuntu supporting kandi siniyeme aha ndi muri ahantu nitwa kari nkaba sapota banje urumva sinobesha mbeshe bumva jewe sindigera nerereza umuntu ngo nerera ngomba nkore filme canke nerera ngomba nkore indirimbo abantu bose bakurikirana Loy TV bomenyuza nta n'umunsi n'umwe kandi sintunze ndakenye ariko ntunze umutima igituma rero ntaterereza nk'abandi babikora kuko ndazi benshi babikora ni kubera nize kumenya yuko Imana ishobora kuguha mu gihe gikwiriye duke iyo ndatorose ndadukoresha kujya nyene mfise album zibiri z'indirimbo nta groupe ndigera nkora ngo banerere nta niyo niteze gukora filme ndiko ngira sizo nani amasezo ndiko nkina filme zibiri ibihe na muhoza ziri chini ya ulinzi wangu jamani jewe nka jewe Jennifer nta muntu ndaterereza
nta numwe pe ngo ndamubwire ngo nerera canke nkore groupe nta niyo niteze gukora bisigura rero ko ndi mu munezero w'Imana namba Imana ishoboye kundosa agafu nkagira n'ivyo ndabishima kabisa ati icyo ari cyo cyose no gushimira Imana gusa byonyine kuba ugihari uhumeka umuka w'abazima ahantu gushimira Imana urumva yuko yaciye mu buzima bugoye yaciye mu buzima butoroshe ariko no munsi ashima uko abayeho nimba nawe waciye mu buzima ahubwo yaciyemo nimba ari bwurimo uno munsi urumva yuko ufite amahigwe nawe yo kuba uwundi muntu yo kuronka izindi mbaraga reka dusimbire gato yare kuri filme ni season yiwe shasha yise ibihe ribaza wa tugitangura wabonyemo basami ba Anje n'abandi benshi bagiye batandukanye ndashaka tuyagere gato yakubihe bega niwe wayanditse cyane ego filme zanje zose nije nazanditse nta muntu numwe yanerereye ikiyumviro na n'indirimbo zose nije ndazandika rero nije navyanditse nyene nkuko nabivuze nije ndi mu director wazo kandi navyigiye nyene kuri izo filme zanje sino narimaze gukina kwa basami kwa baberi narakinye nyene ziwabo ariko gwanje nahisemo kuzandika no kuba umudirector wazo ego kandi vyarakunze kabisa kumara kwandika filme ibihe guca wiyumvira gushiramwo basami mbega nikihe kintu catumye uvuga ati reka shiremo Sami ni inshuti yanje ikomeye urumva noshira mu nshuti za mbere mu bakinyi ba film kuri jewe suko abandi ndabanka canke tudakundana turakundana ariko kubera guca bugufi kwiwe yambereye umugenzi wa hafi ni wa muntu muri team wabo hari condition kudashaka gusohoka uje gukina mu yindi team udarisha amafaranga mugasami yarabwiye umu manager wiwe ti upfumu mpana ariko ndamukinira Jennifer ti kuko ndavyo kwica bugufi kwiwe kuko jewe deja nabanje kumwereka guca bugufi imbere Sami yari umugenzi hama arambwira ati Jennifer se filme shaka nkinire kandi unkinira role uri umubaya ndabwira uri umukinyi nucagura role narakinye filme yiwe agahinda k'urukundo 1 2 3 ni general mu acteur principal wayo jewe nawe na Kersi wo Ngozi filme ndayikina turayirangiza arambwira ati uri umumama w'umutima mwiza abandi barakubwira ngo ufise umuryango banze amahera urama 50,000 je ntavyo namubwiye namweretse guca bugufi narugara shop yanje nkoreramwo nkagenda gukina film ubugenzi buca burakomera jewe sinigeze nawubwira ngo urampemba n'umusi numwe nawe gukini wanje nigeze ambwira ngo urampemba Sami yaza ku mahera yiwe agakina kandi niyakinye rimwega yarakinye za mbere image zibambi turasubiramwo turasubira n'ubu mwene gukinisha Sami nino musi nejo ku bucuti dufitaniye ndamukinisha n'ubu hari indi filme igiye kuja habona turiko turakinana nawe yiwe no muyi wanje yindi shasha mugiye kumubona Sami ni inshuti yanje ni mu manza zanje zose mu manife yanje yiwe mba mpari gwanje abahari twarahuje kuko ndakunda umuntu aciye bugufi cyane uravye niyo nsohoye n'indirimbo niwo mukinyi wa filme wa mbere an supportinga mu gupostinga indirimbo yanje kandi hari abandi nakiniye kuri gusa nanakiniye ama episode menshi batapostinga ivy'iwanje rero guca bugufi kuyo kwatumye tuba inshuti ya cyane Sami ndamukunda vyumve ndamwubaha kandi ndamukunda pe n'umuhungu aciye bugufi cyane kandi yubaha umuntu wese ukwari abantu baramubona kina ngo pompo Samarubaha Sami arambwira ati mama wanje wewe uri mama wanje suko Sami turavye mu myaka twavasanga turutana ni unene tuni nawo ariko icubahirama amicubahiro nk'umuvyeyi wiwe rero ivyo vyaratumye turambana ubucuti kandi ndashobora kumubaza Sami ngomba nk'iyi filme ibihe naramaje Sami nanditse filme yanje arambwira ati nyizere uyimbwire ndagusavye unyizereje ntayo no kuyiba ndayimubwira aca arambwira ati ninde yabiguhaye izide ati jenyene wazirose gute nabwira acambwira ngo ndemeye uri umukinyi arantera intege akanshigikira ni nayo mpamvu mumubona kandi si ivyo gusa dufitaniye projet nyinshi tugiye gukorana ego ndashaka tuyagiga tuya kuri filme ibihe mbega
ukimara kuyisohora kubgaye wabonye yakiriwe gute mbega wari witeze kwiza kwakirwa gute mu gihe urumva yuko niwe wayiyandikiye nta muntu mwari kumwe niwe personnel mbega igisohoka wari wumva kwiza kwakirwa gute hose ndakubeshe nagize ubwoba urazi niyo filime yanje ya mbere hama rero ikintu canteye ubwoba nari niteze ko bajya abantu bose nafashije mu mafilime baba mbere kuyipartage kugira ndakura waruse confidence utarayisohora wumva yuko baza amapartage aza kuba menshi nta numwe sha wavuga ata ntabwo bapostinze kave filime isohotse bose baca baramanura ibiyoti pa ndavuga uhoraho mana ndiko ndabona cyane ibi niko muri game tumeze jewe banyikoze ko ndi preza ubu rero je kwanje rasohotse yo nzambona umunsi wose urahetse abana amajana 2 amajana 3 ariko kubera je umutima wanje waciye mu muriro urasha hamurakomera ndavuga ati mana n'ibindi uzobikora ntubesha iyo wakoze biriya n'ibindi zobikora candiyakira nyene sinashavuye ego umunsi wa mbere wa kabiri narababaye ndidoga ndiyumvira amasha nkora ama interview ndibacane ndiyumvira none nje kwiteranya n'abagenzi kubera ibintu birengana by'umwanya muto ndavuga anyway Imana yankoreye vya bindi n'ibindi zobikora ndakawuka episode ya mbere ya kabiri ya gatatu biguma kwakunze abantu batangura rero kunteranya na Sami baranteranije cyane ngo Sami wabonye ingene ari umugesera wewe akinye filme mu munsi umwe ibigeze muri 30k ngo we gwawe ntiyayipostinze yarayigukiniye ndamubwira Sami abantu bariko barakunteranya ko Sami arambwira Jenny ni wagomba kwica ubucuti bwanje nawe kubera amajambo y'abantu nibizo bari vyiza ariko undi mwanya ndiyumvira ndaja kuri page yose sanga ariko link yanje ndavuga no filme nishasha cyane unshize ko nishasha none ngo mbirabwe gute cyane ibuka ko Fani yigeze kuvuga ko gitangura umufakazi ego yarabwe n'abantu bake acika intege cyane aravuga ngo ndayihevye ariko mu nyuma size ko episode ya kabiri yararabwe gushika avuga ati karakana Imana yambiki rero rijya jambo ryanteye inguvu burya birafasha iyo ukurikirana ibintu by'abagenzi bawe hari amajambo yandi usanga bagenda barakubwira canke bavuga aturemesha rijya jambo Fanina Vine yavuze cyarandemesheje ryo kumufakazi cyandi ndarema igitangaje rero nabonye ko Imana itanguye kuntwenza aka episode twashitse ko ejo nukuri ndashimiye abantu bose bari bafashije gupartage ndashimiye abantu bariko barayiraba nukuri aho mugejeje ndabakurisha po je kubwiwanje sinaziga yuko ikwijindwi zitatu yo bikimaze kurabwa no na enkari gikuza enka iyo nashize kweje kabiri muri de ka kombye ngiri hagukwiza truaka urumva yuko yoyo ije nundi muvuduka rero ivyiza ntibishaka kwihuta biragomba bukebuke hamwe n'Imana ndazi bizogenda neza kabisa ibihe vyacu ibihe vyawe ibihe vyiwe iyo mpamvu nzoguma ndabiririmba nguma ndavyamamaza ngo hari ibihe ntazibagira naho noca mu bikomeye sinzotinya ni kumwe nawe n'ahandi warabaye bya bihe warabaye bya bihe warabaye bya bihe warabaye Mana ugira neza vya bihe twari dufise ibiro 40 ubu dufise 500 urumva yuko Imana yarahabaye cyane kugira ibiro 500 urumva yuko cameraman uzo kwiza ibiro 500 yarega mote ni nayo mpamvu loyi nakubwiye ngo true story zanje ziri heshi uzi ko ariyo mpamvu navuze ngo bya bihe nari ngowe ngwaye nkenyeshonje suzuguritse mvugwa nabi Mana narakubonye iyo urabingiye agararo amashure n'amafaranga imiryango n'uburanga jewe nari
ari kuwande wumvise ko ari true story true story ndibaza wumvise indirimbo ugaca wumva na story yaduhaye imbere y'ubuzima yaciyemo urumva yuko this is a true story. Reka rero tumere nk'abasoza kugira ngo afise vyinshi tuzoyaga nakubwiye ati ni cya kiganiro mukunda muri benshi cya kiganiro kiguha akaryo keza ko kumenya amakuru y'abastari kumenya ubuzima abastari baciyemo ni cya kiganiro mukunda muri benshi tubabwize ukuri show cya kiganiro kizoguha akaryo keza ko kumenya mbega umustari yaciye mu buzima umeze gute mbega uno musabayeho gute mbega ibimuvugwa ko nibihe mu kugira ngo rero turangize tuzoyaga ibindi mu kiganiro gira kabiri ndashaka ugire ikintu ubwiye abakunzi bariko barakurikirana ino season bariko bararaba ino season yawe wise ibihe wanditse bivanye n'ubuzima waciyemo niki kintu babwira abakunzi bacu yo mana pardon abakunzi ba Loy TV ndabasaba mushishikare kunshigikira support yanyu gukurikirana iyi filme kuri Jennifer Ila official ibihe niyo support inkuru nshaka hama ndasaba abasenga mumfashe gusenga kuko muri no game zacu turimo harimo ibigeragezo byinshi inzankano zidafisa aho zifatiye ibintu nk'ivyo rero hamwe n'ivyo ndasaba support y'amasengesho no kunshigikira mu kuraba igikorwa canje no kugiha abandi kabisa reka ndagushimire wakoze kuduha umwanya wakoze kutubwira ubuzima waciyemo nubwo butari bworoshe hari benshi babayeho mu buzima uno munsi urumva yuko nawe birashoboka yuko uba uwundi muntu ico ndagusaba gusa no kudacika intege gukomera mu buzima urimo urumva yuko yaciye mu buzima butoroshe ubuzima bwo kurara hanze kandi afise umuryango ubuzima bwo kuburinga aba mu nzu abandi bafunguye ubuzima bwo kubura ico yambara kandi abandi baguriwe urumva yuko ari ibintu bibaze cyane ni ibintu bijyana mu mutima bituma wumva umenga nta cerekezo ufise ariko urumva yuko yarakomeye aratsinda uno munsi apima ibira amajana 5 urumva yuko merci beaucoup rero si yorone merci beaucoup murakoze namwe reka ndabashimire n'ukuri dukoze akaganiro karyoshe ko ntarize yo Imana ishimwe ha mana keshi iyo nganire kuri true stories z'ubuzima bwanje keshi nisanga ama emotion yambanye menshi bikandenga ariko nyene no musima nikajije kubera vyabihe nikajije kubera vyabihe ndi mu mashimwe nukuri ntawo utoshima basha ntawo utoshima reka ndabashimire kuba mwanyiyumviriye ko Imana ibahezagire murakoze iyi niyo support y'aba journalist tuba dukeneye ko mutwiyumvira ko kuko jewe sinigera ndondera mu journalist ngo dukore ikiganiro byo narabisezereye kuko iyo umurondeye hari ukuntu ucumenga agomba kukugarako ariko iyo akurondeye nawe ukacumwitaba ubucuti buba butanguye kandi burabandanya rero reka ndabashimire bivuye ku mutima mwakoze muze mwiyumvire no ku bandi natwe nimwagaruka tuzobaha inkuru imwe yose ukwayo icyo muzokenera kutubaza cyose kuvyerekeye filme canke indirimbo tuzobaha umuco kuvyo tuzoba dushoboye kumenya icyo nicyo tubemereye hamareka ndabashimire cyane merci beaucoup mwakoze yes bakuzi ba Loy TV nkuko ayivuze ndafise vyinshi ndafise ivyo shaka tuyaga mu kiganiro gikurikira kino urumva yuko ibintu biracari byinshi cyane ni muri cya kiganiro nyene tubabwize ukuri sho hamumenya amakuru menshi y'abastari hamumenya ubuzima bw'abastari hamumenya mbega babayeho gute biri gute bimeze gute mu kiganiro kigira kabiri ndafise ibyo tuzoyaga ko nawe nyene byinshi muri filme bega ugwanko ruvahe muri filme bega bigenda gute nico kiganiro tuzoyaga ko kigira kabiri reka ndagushimire rero wakurikiranye kino kiganiro ntiwibagire gukora subscribe kuri Loy TV ntiwibagire gukora subscribe kuri Jennifer Ila official kuri Jennifer Ila official kugira ngo ukomeze kuraba season imeze neza cyane season iryoshe season yigisha season ishobora gutuma nawe uba umuntu yes yari Mr Radio kuri Loy TV ndavuga ati we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao cha kiganiro tubabwiza kuri show kuri kamera wari kumwe na Edfage Calf big up sana brother ni watuma iyi image gushikira imeze fresh sana keep it up bro tubabwiza kuri show we love you so much Mr Radio wagwan Loy TV.